uru ruvyaro aba bana ba perezida n'umushikiranganje wa mbere uko bangana. Umuntu aravyara ukamengo ni kimonyo kandi ari perezida. Umuntu aravyara ukamengo n'umwami w'umuswa kandi ari umushikiranganje wa mbere. None yandirimba barundi barabavyina tuvyare yemwe kurugero abarundi tuvyare kurugero uwo mugambura baraba. None nyimbiye iyo mvyina abayikoze bari mu Burundi akaba perezida vyara aho n'abana 9. Akavyara hari uwa uri ku ruhande byase kwaja muri kamera akavyara abana kuburyo badashobora guherera muri kamera imwe. Ubu perezida azogenda abwirize ngo ni muvyare ku rugero kweri. Mbega Afrika twabaye gute? Wa mugabo ati umuzungu azinduka avuga ati mbega uyu munsi science ndayihera uyu munsi ndavumbura gute ubushakashatsi bujanye n'igihe. Umwara bazinduka avuga ati mbega uyu munsi ndarangurira he, azinduka yandika imibare uko ejo yadandaje nuko umusari budandaze kuntu ari burangure yinjira muri computer araba urudandazwa aho rugeze. Ariko ngo umunyafrika wewe avyuka araba ko imbyara bibondo yiwe ihagaze neza. Ese uyu munsi ndatera indande? Ese uyu munsi ndatera zingahe? Urumva habone bakuru bacu bokabaye batubwira ati muvyare ku rugero muvyara bo mushoboye kurera. Ego ndavyumva barashoboye kubarera ariko nuko nyene bajya abanyagihugu bajya imitsi y'igihugu. None se nyimba perezida afise abana 9 azohagarara hajya kuri televiziyo canke hagarare hari yavuga ngo muvyare mugabanye kuvyara muvyare bake. Nyimba umushikiranganje amukurikiye icegera gifise abantu 8 tena bato n'abandi bakivyara azohagarara hajya avuga guteti mugabanye imvyaro. Okay, navuga ati muvyara bo mushoboye kurera azobamanishije ko ari bakene we yavyaye benshi kubera ko akize azi kure afise ibyo kubareresha. Ariko rero munyagihugu umenye nyimba perezida afise abana 9 n'abandi akivyara umenye abajya abana biwe bonka wewe batunzwe nawe. None wewe nawe nubavyara ugira ngo bazotungwa na perezida ko ndababwiza ukuri ko Obama mwenyewe yavyaye abana 2 tena babakobwa nta muhungu arimwe ntabwo ari umugabo. Ariko umuntu yitwa abantu bitwa ko badukuriye bogiye batubwira ati muvyare ku rugero muvyara mushoboye kurera ngo uwo afise 9 tena kivyara ngo uwo afise 8 tena kivyara. Ese ndakubaze wa mugore we nyimba wifuza kuvyara bake umugabo akavyanka ati komeza ari kuvyare uzoza kwitwara kwande ngo umugabo yasako muvyara ku rugero mu gihe perezida n'umugore wiwe bobo bavyara nk'ubunyegeri. Wumva ico kirego gishikanye kwa perezida zo gushigikira ngo hagarika kuvyara ngo nubwo umugabo atavyemeye. Wa mugabo we nimushaka kuvyara ku rugero umugore akavuga ati ndakomeza ndavyara uzoza kwitwara kwa perezida ati je nshaka kuvyara ku rugero umugore yanse kugabanya imvyaro gute kandi we ari kuvyara nk'ubunyegeri. Ibyo bintu byo kuvyara nk'ubunyegeri tena Afrika dufise inzara. Afrika turashonje okay nubwo perezida dashonje ntaja kurima ntagira gute ajya imisi y'abanyagihugu ahembwa mu matagisa ahembwa mu by'abanyagihugu baruhiye. Niwe abyaye benshi ntiyo karengeje 3 4 abyaye benshi ntiyo karengeje banari perezida ari cegera ari umuntu akomeye. Izo mzino zitegurwa n'abagore bato uzoza gupangira abagore ngo bategure inzino ngo tuvyare yemwe ku rugero mu gihe perezida afise abana 10. Mama we ibyo bintu nukuri abanyafrika turakwiye guhinduka ha kugira ngo umuntu abyuke
afata kumvyara bibondo kuza kuvuga atabona vyaye baramaze akavyuka araba kumvyara bibondo imeze neza iri bugende kuvyara mu gihe uwo muri Aziya avyuka arondera kuntu akora ivyasha ari igihugu kigatera imbere umunyabura akavyuka araba kuntu ari buvumbura ibintu bishasha bizoduteza imbere hariko twega abanyafrika twaciwe ku mugani nukuvyuka gusuraba ko mbega umunsi ndatera inda zingahe umunsi dukwiye guhinduka noneho abo ngiriye inama ni nabo mana yanje perezida akavyara kugeza ha abana byaye badaherera mu ipica umwungirije muzoduhanura gute ngo byara bake mama Afrika wize utize turakwiye guhindura imico ibi bintu biratangaje pe kabisa muraje muvuge ngo ukoze imana mujisha ngo kuvuze perezida atavugwa ni wahe iyo utavuzwe uburu wahe na Yesu baramuvuga n'Imana barayivuga niyo uhangase uravuga ngo mana wewe ntubaho mana urumubeshi rabakuntu ngo wowe ukunda abandi ntuba wayivuze Yesu nta kintu batamugize abaperezida aho rero abantu bo muri Afrika cyane mu Burundi no mufise ubwenge buke ngo koze imana mujisho ngo kuko wubahuse perezida so umuntu ubu nanje ubwo mvugira hasi no baperezida ubwo nawe ubwo ndaba ntiwo baperezida anyone can be president ntabwo ari imana umuntu wari wose ntashobora kuba imana cyangwa ngo abe Yesu ariko anyone ntabaye na perezida umwana wanje wa perezida abo tuvukana abo mu miryango nawe nuko harero muraje muhagarare mu bamwumva umengo perezida ni imana ariko ntabwo yoga kwiye raba turiya twanafise tena turacakurikirwa hajye mwabonye 8 ku ruhande hari ubundi byase kwaje muri kamera kubwisha bwabo hanyuma ngo azohagara hariya ngo byara ku rugero bimeze uko ndavuga simvura nimuca muhagarara kwino rimwe nka flamingo sinzi uko nayivuga mu rundi rurimi flamingo ihagarara ku kuguru kumikagira muce mwumva umenga mvuza imana nibisanzwe kuvuga ukuri uko kuri kandi uko umuntu yabibonye nibisanzwe kuko yaragakwiye kuvyara bake bajya batubereye hejuru bari bagakwiye kuvyara bake kugira ngo batubere akarorero Burundi Afrika irakenye kubikenya ntibikwiye nimba mwavukanye muri 10 umwe wese akabyara 10 nitukiri nyimba mucizera bimwe Imana yabwira Adamu na Eva ngo muzobyara mwuzuza isi bari babiri yari Adamu na Eva bari bakeneye kubyara kugira ngo isi nayironka abantu none Adamu na Eva ntibabyaye isi nifise abantu ntibisibeshe usanga ubujuju bukibabwira ngo Imana yaratubwiye ngo tubyara yabwiye mwebwe ko yabwiye Adamu na Eva wari umuntu umwe wari umuryango umwe yabwiye Adamu na Eva ntabwo yabwiye mwebwe kwako ni mukuvuga ngo Imana ya Isirayeli Imana ya Isaka ni yiwe ko ari yacu akarura ubwenge